dusangira ijambo ry'Imana rero dusanga mu banyefeso no duhera igice ca 4 non Philippiens abi Filipi igice ca 4 murongo w'8 rashara avuga ngo ibisigaye bene data ivy'ukuri vyose ivyo kubahwa vyose ibigororotse vyose ibitanduye vyose ivy'igikundiro vyose ibishimwa vyose nihaba hari ingeso nziza nihaba hariho gushimwa abari vyo mwiyumvira. Amen. Genda kandi muri Mark igice c'9 kuva ku murongo waho wa 18. Mark 9:18. Mariko igice c'9 murongo wa 18 aravuga ngo aho imufatiye hose mutura hasi akabimba ifuro akaziyegenya amenyo akagenda ashira umunywera mbarira abigishwa bawe ngo bayisende irabananira. Arabishura ati yemwe abiki gihe mutizera nzogeza ryari kubana namwe nzogeza ryari kubihanganira nimumunzanire. Baramuzana iyo mwemu imubonye ikiramujegeza cyane aratemba arigaragura abimba ifuro. Yesu abaza se atamaze igihe kingana iki bimutera bityo. Aramishura tuhereye mu bwana bwiwe kenshi cyane imuta mu muriro no mu mazi ngo imwice ariko namba hari cyo shobora tugira akagongwe udutabare. Yesu aramishura atuvuza uti namba wo bishobora erega vyose bishobokera uwizeye. Se uwo mwana aturika cyane ati ndizeye fasha kutizera kwanje. Amen. Hallelujah. Turi mu kwezi tuko twiga ibihwanye no guhindura ivyiyumviro. Yesu nashimwe. Rero inyigisho yanje irahera muri iyi nkuru y'umupapa yarafise umwana yaragwaye intandara. Izi ntandara yaragwaye ntaco ari gukora ngo azimukize ariko nk'umuvyeyi responsable aragerageza kugwanira gahezo y'umwana wiwe. Abona Yesu yarasanzwe azuka ko ibitangaza ahura rero nabigishwa biwe aravuga ati uko bija kose abantu bagenana n'uyu mugabo ushobora kumukiza umwana wanje. Barangije ngo baragerageje ntibamwirukanye barirukana ya daimoni ariko iranka kugenda. Mu nyuma rero ashikira Yesu. Ukurikije kuraba iyi nkuru yashikiriye Yesu yacitse intege. Yashikiriye Yesu atavyizigira gifise. Yaravuze ati niba bo mugendana mwakuranye vya bindi byose vyabananiye peut-être ko nawe utoshobora kubikora. Ariko aramupresenta ikibazo yakimubwiranye umutima utagira kwizera amubwira ati niba peut-être sindi sûr sinzi ko we wobishobora kuko abandi bo nagerageje biranga. Yesu mu kumwishura ntiyamubwiranye urukundo bamubwire ngo ndabishobora ahubwo Yesu yarashavuye abazwa nuko uyu muntu akekeranije ko yobishobora. Ikindyohera rero uyu mupapa amaze kubona yuko umwami Yesu ababaye acaraturika avuga ngo ndizeye fasha kutizera kwanje. Yaciye ahinduka n'ingoga mu mutwe ahwana n'ico Yesu amubwiye yakira gukira kwiwe. Iyi nkuru tubwira iki? Turi mu gihe gisa nkaho abantu bari mwikanguro turi mu masengero turaja mu misozi turasenga ariko ugerageje kwinjira mu buzima bw'abantu ukaganira nabo rimwe na rimwe benshi usanga baracitse intege y'Imana basenga ni nahe mu rushengo usanga ari nkeyi abandi barasenga Imana mbwo bayidutako Imana ibabwiye barabikekeranya nkaho umenga ivy'Imana ivuga mu ijambo ryayo bitagishoboka ko bibaho ariko tukavuga ati ile tu sinze mburi juru reka mbandanye senga ntaco nimbura ivy'isi nzohembwa ivy'ijuru ariko kenshi ugiye kura wa muriro najyashaka nakakwize nigazeli isa naho igenda ipfa uko buhoro bigenda hagati mu bana b'Imana ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azohora ibihe bidashira. Niyo mpamvu tugomba kubaho ubuzima nk'ubwo yabakorera nk'uko Yesu yari Yerusalemu niko agomba kuba ari mu kinanira muri CRG n'ibitangaza yakatuma ko twe turabigenderamwo ariko ikibazo cabaye he? Ikibazo cabaye mu rwego ruhwanye no kwizera ko kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Kandi abwira ikintu kimwe rero gikomeye kandi gisa naho kiremereye benshi. Murabona ubuye gukizwa ni à la mode gukorera Imana ni à la mode kuririmba ni à la mode ibintu byose kera byagwanye ubu biremegwa umusore akeneye kuba kwitaye ariko umwanya agomba kuba kishijwe akavuga n'ubutumwa bwiza kana profetize ati urakwiye. Amen. Ariko hari ikintu twatakaje
Yesu abwiye ishengero ry'Efeso aravuga ati ndafise ikintu ndakugaya kuko wataye urukundo rwawe rwa mbere. Kera basogokuruza bacu bakicakira ubutumwa buzanwa n'abamisiyoneri, kuko bo ntibari bafise amahirwe yo kuronka aho biga ijambo ry'Imana cyane, ntibari bafise amahirwe yo guhura n'abaprofeti abaprofetizako, ntibari bafise amahirwe yo guhura n'abakozi Imana akora ibitangaza. Barakira Yesu wa mu misiyoneri akabandanya, bagasigara n'inyota yo guhura na ya Mana bababwira batazi igihe bazosubira kuyibona. Bakora iki rero? Baje mu misozi kwiyugarana bagasenga Imana batazi, ariko bafise inyota ati Imana, wa mukozi w'Imana yansengera, wumva ubuzima bwanje burahindutse, iriya Mana yambwiye ndagomba kuyibona. Nta handi bashira amaso, nta kindi cyabasamaza, yabari Yesu, kandi Yesu wenyine ubyiwe. Bagatumira mu nyonga ziwe, basha mu ijambo ry'Imana batagiye kurondera inspiration na revelation, bagenda mu ijambo ry'Imana bagiye kudekuvura Yesu, bagiye guhiga icyo Yesu ari, uwo mwami bakije ninde. Haleluya. Uyu munsi tujane amaso ya revelation, yavuze naka ngira verifye nze ndabatwike ejo, nze ndabereka ibidasanzwe, ariko bo bazana umutima nk'umwana ashonje ageze ku isahani, babati ahwi ngira ninjira mu ijambo ry'Imana maze nige kuri uyu mwami yankijije, nige kuri mwemuhira nakiriye, nige kugukiza indwara, bwa bushobozi bwa nkiza indwara ndabwige. Mu kubidekuvura ntivyari ibintu bavuga, byari ibintu babaho. Haleluya. Imana ikiratubwira guhindura ivyiyumviro, ibiri kiratubwira gusohoka idini katujana mu kugumbira Yesu, aho tugiye tugasubiza originality, ifise originality, ivy'agaciro, tugasenga twizeye Imana, tugasoma ijambo ry'Imana tuzi ko atari ry'umukuru w'igihugu cyangwa ry'umugenzi, ari ry'Imana umwami w'abami yaremye ijuru n'isi, tukaryizera. Yesu nashimwe. Imbere kure ninjira cyane bihwanye no kukwizera, ngiramere ndakunda gutera inkuru, ndabereka uburyo mentalite y'umuntu idetermine ubuzima bwiwe. Kuko ikibazo dufise sivyo tugwana navyo, ikibazo dufise ni uburyo tugwana navyo. Ivyo tugwana navyo ushobora gusanga ivyo tugwana navyo ari bito paraporo ibikubita abandi, tuhora dushima ko bateye imbere, ariko rimwe na rimwe ingene wifata imbere y'ikibazo. Mbabare ingene nango turero dutwenza ariko ntagire umuntu atwenga. Yesu nashimwe. Iyo aza kuba, amen, umwana wakunda gukina football yaravukiye muri Brazil, muri Sao Paulo, cyari Rio de Janeiro, ndisubire yuko umubwira ngo ndashima Imana, ubuza mu rushenge uti ndashima Imana, Imana yangiriye umuntu mu nda yanje asohoka mu footballer. Ariko iyo umwana avukiye mu Buyenzi, cyakavuga ku Mutakura, cyakavukiye mu Kinanira, cyakavuga ku Musaga, uravuga ngo ndagowe cyane mu nsengere, cyacana cyataye amashure, cyagiye gukina umupira. Kuko mu mico yacu niturabona abantu batunzwe n'umupira w'amaguru, si mentalite yacu, si valeur yacu, ivyo twe nta gaciro bigira. Ariko ahandi mu kindi gihugu uwo mwana yavutse batangiye imaze ivyishimwe mu rushengero, yatangwa kubita amajongo bati nukuri Imana igize neza, imbuto zamvuyemo zigiye kuzana amadolari, bagashinga intahe mu rushengero. Ariko twebwe nta gaciro. Iyo umwana avukiye muri Japon aho bagira amamangana dessin anime bifise agaciro, agatangwa gucapa kona capsi uruntu ufise amaso atandatu, tiyo haleluya. Ndashima Imana, umwana ndafise creativity, azoba engagé mu gukira ama Nintendo, gukira ama jeux video, azojya ama bande dessinée, azojya dessin anime, mu komera Imana amashimana yampezagiye, tugatanga ikibanza cy'Imana. Ariko uyu munsi wawe acapsi yiheza akora iryo kosa agacapa, idayimoni urazirukana zikanga kugenda, byankugashirako inkoni wakiguguwe. Iwacu uvuze igifaransa, iwacu uvuze icyongereza, nushaka ubutazi kucandika, ayo ukamenya kukivuga, ucavuga ati mu intellectuel byarangiye. Ariko revoliwa uzogera kure, ni mentalite icyemewe muri societe. Yesu nashimwe gifata benshi. Ni igiki wemereye mu buzima bwawe? Rimwe na rimwe turifuza gusa nuko abandi basa, tukibagira yuko iwabo ibyabo bihabwa agaciro. Amen. Tubandanye. Yesu nashimwe. Abayapani mu mico yabo kwisakrifya, gupfira abandi, kuruhira abandi ni valeur, n'agaciro. Abasore, inkumi iyo yamaze kudekuva ico fasha igihugu nibisanzwe kucirukangako, kandi niyo sabimenya aramubwira ngo courage,
umugabo n'umuntu apfira abandi. Rero birorosha ko abana bita marosheje bagira ubushakashatsi bukomeye kuko iwabo kwitanga no kwibabaza ni valeur. Iwacu akuvuga ati ninda uzopfira bose gushika ryari, banza wigaburire witunge abandi bapfe birabe, niburiye bose baraye bariye, kuko atari valeur. Tuguma twireserva indo turazita, ntushaka gukora icyo ushaka kuko urabizi yuko ntibyemewe. Iga cha lisansi, maîtrise, doctora, hanyuma utunge. Ni wacu, ni valeur. Haleluya, Yesu nashimwe. Kandi ugiye kuraba niko duca tubaho, parce que société niko yiyumvira, kandi uko twiyumvira niko duca tubaho. Nawe utabyemera niko ubayeho, kuko niko abandi bose badefinisa ubuzima, niko abandi bose bita iciza n'icyo bita kibi. Kuko tuvuze mentalite na filozofi ni ryajisho ukoresha mu kujusha uri mu buzima, iki kirabereye, iki ni kibereye, ubirabisha iki? Ibyo wiyumvira. Haleluya, Yesu nashimwe. Dusimba iwacu muri Kongo ngaho inyuma hari diyama, hari amabuye y'agaciro, ariko ba scientifique si benshi. Hari abaririmbyi bakomeye batamba ndomboro ya solo na kwasa. Si valeur yabo gukoresha ubwenge, kuzana technology, si mico yabo, kuko izahabu zirahari. Unyereye gato gashunguruka imvura yaguye uhitana diyama. Ntibikenewe kurima, ntibikenewe kutumwanya uja muri labo kwiyumvira. Ariko ugiye muri Singapore ukagenda muri za Israel, hatagiye amabuye y'agaciro, batunzwe n'umutwe. Barazi agaciro ko kwiga, barazi agaciro ka tekiniki, bazi agaciro ka technology. Umwana ari yugarana, papa akavuga ati ukuhiga iki, nshaka iki, akamusponsoringa. Mwana ntusohoke, ingenda ziguhereza, byose ndakuronderera, uko ndazi ko niba bidekuvra uzodutunga. Ariko muri Kongo mvuga ati ukuta umwanya iki, genda ucukura amabuye y'agaciro, byase naho be fariri pupa canke Kofi Olomide, byose birashoboka. Ikintu cyamaze, kuko umuntu wese agerageza kwiyarinya aravye abandi yabonye imbere. None natwe abana b'Imana tugera muri urugendo rwacu turabira kuri bandi. Sogokuruza kwizera wacu Aburahamu, mentality yobora ubwoko bw'iwacu ni ukwizera Imana. Abantu bose babaye abahizi bagenanye n'Imana dukurikira bayobowe no kwizera Imana. Ibyo bubatse bikomeye byatwawe nuko bizera Imana. Kwizera Imana bikombina ubwenge bwose twavuze mu isi, kuko Imana niyo nyene kubutanga. Kwizera Imana, Yesu nashimwe, ni ukura amaso kuri wewe. Ubuzima ntuzobutsinda parce que ubumerita, ubuzima urabutsinda kuko Imana yabo kuremeye ku buganza. Twebwe abana b'Imana ntabwo turi ba mayibobo ku isi, ntabwo twaje guhiga amahisha, twaje tuyafise. Amen. Ndabasabe gato muntega amatwi tujana urugendo, mwanya mutoyi ndaza kugusiga wizeye, kandi bikurimo biravuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, ibisigaye bizoza nk'inyongera. Yesu nashimwe. Ngo ntimwiganyire ibyo muzojya canke ibyo muzokwambara, kuko abanyamahanga ari byo biganyira. Baba bari muri finance, comptabilité, injya zaheze, stock yabuze, ntihimbutse, tuzobaho gute? None ndababaze, mwibaza ko Imana tubuje gukora? Oya. Mwibaza ko Imana tuje kubyitwarika? Oya. Ariko Imana yatudefinije twa yindi filozofi y'Imana y'ubuzima tugomba kwakira muri iki gitondo, ikatuzanira ibindi byose abandi birukire bikaza nk'inyongera. Ndayivugiye ariyo. Imana ikonsidera ishengero ryayo nk'abana bo mu nzu yayo. Imana yifata nk'umubyeyi, ni data wa twese. Nta mubyeyi n'umwe atiyumvirira umwana. Tweka dukonsidera nk'abana muri iyo famiye. Haleluya. Nk'abana muri iyo famiye rero, Imana yakubwira ngo mwana ibizogutunga narabiteguye, ariko nawe urafite responsibility. Umwana wese mu nzu ajejwe gukora. Munyahure rero. Yesu nashimwe. Imana yaturemeye gukora ibikorwa byayo byiza mu bihesha icubahiro, nayijejwe kuduha ibidukwiriye. Haleluya. Yaraguhamagaye kuyikorera, ni wayikorera avec excellence, amafaranga n'amazu bizogusanga.
yaraguhamagaye gucapa, niwabicapa nk'uko ikubwira ukabishyiramo umwete, Imana izogutunga. Imana ntiyatuhamagaye ngo twiruke n'amahera, yaduhamagaye ngo tugaragaze amatara, dusohore hanze ubutunzi Imana yaduhaye, tuzi neza ko ibidutunga yabiduteguriye. Ndabaza ikibazo, ndumva ko muteko murabyumva, ka tuve mu mwe tuje mu isi. Ninde muntu yihemba? Akirize turabe. Uwabishoboye kwihemba. Umuntu wese arahembwa. Umucuruzi ahembwa n'abakiriya, umukozi ahembwa na boss. Amahera yawe si wowe uyafise. Twese uyu munsi tubeshejweho n'abandi, gusa turafise uburyo tuyakura mu mifuko yawe. Amen. Nta muntu n'umwe yihemba. Niyo uvuga ngo ni kontra yanje, ayo mahera si uyu uyafise mu mufuko. Urakora ukazana amaresulta, hama bakaguhemba. Mbuyani majambo, influence mfise muri societe ni determine amahera yinjiye mu mufuko wanje. Siko none? Haleluya. Imana ikiravuga ngo nuwitwarariki ibija mu mufuko, itwarariki influence ufise muri societe. Yesu nashimwe. Kwizera rero niki? Uku kwizera tuvuga kudufasha iki? Uyu mupapa ageze imbere ya Yesu, yarafise infirmité, yarafise ikibazo adashobora gutorera umuti, ariko harageze igihe aravuga ngo mwami, ubu rero amaboko yanje yananiwe, nizeye amaboko yawe. Yesu nashimwe. Mumve rero sasa ndababwire, kwizera ntabwo ari kwicara uri désolé. Amen. Tugatujane twige kwizera. Amen. Inkuru y'abagabo bane b'abanyamibembe b'i Samariya. I Samariya umunsi umwe hateye inzara, avuga ngo hateye inzara. Imana ishimwe kiba witarahashika. Hama mugaye Samariya yahashitse. Yahashitse ku buryo abadamu bajya abana babo. Yahashitse ku buryo byari biteye ubwoba cyane. Yari yagezeho. Hanyuma inyuma y'i Samariya naho hari abasirikare b'Abasiriya baje gusambura i Samariya. Abanyamibembere nabo bicaye ku irembo. Tugira twige kwizera. Bari bafite ikibazo kimwe cyitwa gusonza, kandi murabizi ko kibabaza cyane. Nta no kubya ngo ucihanganire, kuko cyo nicihanganisha kirajyana. Rero bicaye ngahinze ari kirabajya, hari ibibazo bibiri rero. Wa Musamariya we, wa munyamibembe we, indani mu gisagara hari inzara. Nubwo mu wicaye ku irembo urapfa n'inzara. Hama inyuma y'igisagara naho hari abasinayiperi bari hejuru inkoho n'amablende bose, kandi niwe bashaka barakwica. La foi c'est quoi? Kwizera niki? Yo wizeye Imana umira gute? Haleluya. Bari bafise choix zibiri. Ya mbere kwicara, bagaca batanga gukora ibi bintu. Mana uratwishe, Mana wadutaye, twe turabanyamibembe, dutabare mwami wanje, ziranga buzirukane, biye bishe navyirukanye. Bagoma bicenga bari kugira iki? Bari gupfa n'inzara. Ijyanyuma baravuga batoya, kama mbaya turahaguruka mu kwizera, dusanga Abasiriya ibintu ni bibiri, batatwishe turajya. Umuntu yizera natinya danger, ayicanamwo n'Imana, ukaba yizera ubushobozi bwayo, arahinjira hatinya akavuga ngo no mu ntambara naho nzorema. Kandi intambara yibona agaca avuga ngo igihumbi bazogwa iburyo bwanje, ibihumbi 10 ibubafu bwanje, ariko wewe ntaco bizokugira. Uzobirabisha amaso yawe nko kuraba agafilme nyene ku TikTok umuscrollinga gutyo uduza gutya uti wapfuye pole sana. Namwe mwagiye pole, ariko ubandanye. La foi agit. Niba abantu babishe kubana mu buzima n'abantu bizera, kuko ntibarira, ntibexcuse, ntibihebura, ntibabivamo, baragwana. Abanyamibembe bahaguruka bizeye Imana. Ndababwire barinze bashika mu ikambi y'Abasiriya batarumbijwe iby'Imana bibabwira ngo humura ndi kumwe nawe.
urazi icyo Imana yakoze yarishize mu birenge byabo ntibigeze babyumvisha amatwi bo baratangaye bagezeyo basanze bahunze hari igihe Imana mugendana mu gacerere umaze iminsi witwa ngo yaragutaye iyo abishize mu birenge byawe komeza utambuke irakubita gigi ariko ntuzumva ijwi ryayo ndabuzi yereko bandanya mu kwizera Imana iratera ubwoba abansi bawe we irakugwaniriye. Kwizera ni ukumenya rwose udakekeranya ibyizigirwa. Yesu nashimwe. Ngere tugira twinjire mu rya jambo ry'Abafilipi naho nyine Paulo karabwiye ibyo yakwiye kwiyumvira. Ni iki kizirika kwizera kwawe? Kwizera si kwihumuriza. Tugira ngo oya. Tugira ngo oya. Kwizera, ikizirika kwizera kwacu ni ijambo ryayo. Kuko tuzi ko itabasha kubesha. Kandi ijambo ryose ryari rivuye mu kanwa ridashobora gusubira inyuma ridakoze icyo yaritumye. Amen. Baza mugenzi wawe ngo ni iki kigutera kwizera? Abantu benshi bizera amasezerano bahawe n'abavugishwa. Abandi bizera indoto ariko twebwe twizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iryo yavuze niryo mpagarara nkatura rikantera gukora ibyo ntari gukora nizera ko iyo yambwiye itazonta mu nzira izosanga ku gikorwa ikantabara. Isaka arima mu bugaragwa yimbura inshuro 100. Isaka arima wewe orima mu bugaragwa ariko Isaka par la foi arasohora imbuto ahantu hatagwa amazi atamvuriza ararima adandaza asengera yigira abikorera dans le vide. La foi iragisa. Kwizera niba kuvuga kwizera baragukora. Haleluya. Muri iki gihe dufise ubwoba bw'ibirengana abizera bahaguruka bagakora amaproje yabo kandi bigoye par la foi. Isaka arima mu bugaragwa. Iyo somye iryo jambo Imana ibikubwiye iki nawe urima mu bugaragwa? Kansome ijambo ry'Imana rimwe Umusiguzi 11 duhere ku murongo wa mbere. Umusiguzi 11 murongo wa mbere avuga ngo terera ivyo kurya vyawe ku mazi uzosubira kubibona hahise iminsi myinshi. Uhe umugabane abantu ndwi mbere na 8 kuko utazi icago cotera mu isi. Ibicu iyo vyuzuye mu imvura vyisukanurira ku isi kandi igiti iyo gihenuka cerekeye umanuko canke cerekeye iburaruko aho hantu igiti cahenukiye niho kiguma. Ugendeza umuyaga ntazobiba kandi uwitegereza ibicu ntazokwimbura. Amen. Iri jambo ry'Imana riratwigisha abantu bizera. Imana irikiravuga kuko nababwiye Imana n'umujanama wacu. Imana n'umustrateje wacu. Iyo mpuye n'ikibazo wizera Imana uja mu ijambo rya kukurondera strategy ukoresha. Nta kintu na kimwe tugwana naco Imana idafitiye iki ijambo. Ariko abizera iyo twabibonye iyo rya jambo twanababwiye kikiziri ku mutima wacu ni ijambo ry'Imana. Iyo namaze kudekuvura rya jambo rivuga situation yanje ca ndarikora. Sindarigubiza mu mutima ngo ndizeye ahubwo rya jambo ndarikora. Turi kumwe? Rero birivuga ngo ugendeza umuyaga ntazobiba kandi uwitegereza ibicu ntazokwimbura. Imana ibikubwiye iki? Niba ari ico ukora gikore none uyu munsi kuko Imana ni Imana nyenibihe. Ni Imana nyenibihe. Iyo twizera Imana nyenibihe ishaka kutuganiriza mu bihe bitari byo ariko kwizera kwacu kwaba ngiyambwiye ni nyenibihe ninabikora izondemera ibihe byiza. Yesu nashimwe. Twigerera ivy'Imana ishaka twiyumvira. Cyo turabana efe bifise ku buzima bwacu. Hama na ucura ko ariko hora wiyumvira. Ko tuko turahindura ivyiyumviro. Amen. Filipi igice cya 4:8 aravuga ngo ibisigaye bene data ivy'ukuri byose. Yeza ngaho.
izo ubwiye mugeza ngo ivy'ukuri byose ukuri ni iki? Birimo ibintu bibiri. Twebwe nk'abana b'Imana ukuri ni ijambo ry'Imana, ariko mu buzima busanzwe ukuri ni ibintu bidocumente, ni ibintu biri prouvé, ni ibintu biri sûr. Imana ikikubwira ngo ntukiyumvire ibihuha. Mu mutwe wawe hari abantu buzuye ibihuha. Bumuntu agira amarecherche y'ibintu wiyumvira. Imbere yuko ikintu gihindura principe y'ubuzima bwawe, basure ko ari cyo. Basure ko gifite amasource. Baza. Umunsi umwe Burayi hateye peste noire. Imaze gutera abantu barapfa Burayi. Ico gihe abantu bizera yuko igihe cyose umuntu amerewe neza ari uko yahimbaye Imana. Iyo hateye ivyago Imana yakwanse. Niyo filozofi y'efisi ico gihe hari munsi y'ishengero rya Katolika n'iryo ryatwara. Amen. Ico gihe rero abantu batangwa gupfa kuko iyo ngwara yava mu mbeba. Ariko ico gihe navyo bari babizi nyene zavumenga muri Aziya zize n'abamongol baje kubatera. Hama rero iyo ngwara irabica kakameze nke yari ingwara bafata nk'ikiza bagapfa n'ingoga. Mu nyuma koko ico gihe kwizera ko byavuga ngo niwabona uhuye n'ivyago ihana ivyaha vyawe n'Imana washavuje. Ukabona wabyayishimira Imana n'Imana yabikoze, bose bakata amashengero. Bagiye kugira iki? Gusa Imana imbabazi ngo bakire bapfirayo. Kugeza igihe abapadiri nabo mbabazi siko navuga idini, ndiko navuga ivyabaye. Abapadiri agege nabo bahunga ko nabo barafatwa bagapfa. Ugiye kwirega padiri ugativugira hariya ku muryango vuga wakoze iki? Nakajina kashinga imiryango kugira ngo ntagware. Hagera igihe rero abantu birabacanga batanga kuvuga ati cyagihe Imana yavuga cyo gutwara ishengero cyageze, umuhero wageze dupfe. Batangwa kwihana bavuga ubutumwa bwiza mu barabara babwiye ngo bihana. Umunsi umwe umuganga w'umwami nawe aragwara, umudoktori avura umwami. Umuganga urumva ntapfa gupfa gutyo. Aravuga ati je nyamvanga avanga imiti byatsi arapa, abimwe arasya ibindi arateka aranywa, aravangatiranya atazi ibyo avanga pana grâce de Dieu ntiyapfa. Hagati ibintu nibiki afata hereza abandi bagwaye ukaporso gasigaye abona barakize. Mugabo ntiyarazi neza homede yinkina yikoze kuko umva ye karigwanako. Mu nyuma rero ayatangwa kwiga uburyo iyo muti yo ukora bawuhereza abandi barakira. Ico kintu kimaze kuba ni kimwe mu bintu cyavyaye aba ate kwisi. Guhera ico gihe aba scientifique kuko kera abantu kuko kwizera Imana gutu ntibiyumvira. Igikomeye cyakomeretse ntiyibaza ko yo kivura, yaragusengera mu izina rya Yesu. Cerveau yabo ntiyari develope kwibaza ingene botore umutibazo. Ndiko nababwira biri vrai. Imana ntiyatuje gukoresha cerveau. Mugabo kwizera kw'ico gihe ntibiyumvira. Ibyiza ni Imana, ibibi ni Satani. Duhindukirira Imana. Aba docteur amaze abatanga gukira barababara baba blessé. Urabona iri dini uburyo ryari rigiye kutwica. Ubu rero tugiye kwikorera amarecherche dutorera umutibazo vyacu. Mugabo babikorana igikomere haguruka generation y'aba scientifique n'abanyabwenge bakomeye mugabo batemera Imana kwera blessure yabaye bihwanye no kwizera kwabo kwa kera. Ariko Imana ntiyari yabeshe, Imana n'umwizigirwa, ariko ivyo bari bizera ni kwa rukuri kuzuye. Baza mugenza none ngivyo wizera uri sure ko ari ukuri. Kuvuga ngo Imana yagutaye ivyizigirwa vyawe, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai? Warabibajije, warabisuzumye, waragiye mu ijambo ry'Imana, wararondeye amakuru, uri sure ko ari byo cyangwa uri umuntu yizera mugabo agendera mu mwijima yatoye inkuru atariyo? Ugenda mu ijambo utazi gaca inkonota. Turi abantu twimita, iyo ubonye akakoreye uwundi uragatora, iyo ubonye umwe kanavyo uragatora, aragatora. Haramusanga baraza bira ku gitanda ngo abadayimoni ntibaza, hari abantu bayitora bakarasa abadayimoni mwijo akarasa inzu yose akayimara, kwamenye ngo ni ngoho y'Imana, akarasa ati abadayimoni base kugendaho, agasharja ati moye mitrailleuse papa agakubita ibombe. Ibintu bi nonsense kuko niko yizeye. Mwakweze bambwiye umwana afise imishatsi myinshi cyane ngo Imana yamwise Samusoni ngo ntazomwe umushatsi ngo Imana izomukoresha, arafise urushatsi rugera hariye ntarujana muri sando kwa vi ngo Imana izomukoresha ngo umunazi ntabakibaho. Turi mu isezerano rishasha. Uwo muntu birushe kweje abadayimoni bazomwinjira akagira ingorane parce que ibyo yizera sukuri. Rero iravuga ngo mwana w'Imana, mwana wanje, imbere yuko uvuga ko wajanye nanje basure ko wizera ivy'ukuri byose.
document ivy'ukuri, menya amakuru ugendana nayo. Eske uburyo ujera amafaranga nibwo? Eske uburyo urera abana nivyo kusenga ngo bakunaniye wabareze gute? Eske wabareze mu kuri? Warabajije aba expert iyo bagize ikibazo uti ndabijere gucanga uvuga uti umve inkoni niza n'indero urakubita ukabomanya kuko uzi ko ariko kuri wakuye muhira. Eske niko kuri? Nivyo babiva kuko utazi ukuri. Kazo vyatumye hazi ivyago mu buzima bwawe ukabisenga ntibigene kuko ari wewe nyene kubizana. Mbega uburyo ukora akazi niko kuri? Uburyo ubana n'abagenzi uvuga ko baguhevye niko kuri? Eske nibo baguhevye cyane wowe wabahevye? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai? Iyo abantu 10 bakubwiye ko wambaye nabi kuye ko guma wambaye izo muzi ko kutozikura. Ari abantu b'abaconservateur bafite mentality fixe. Bameze nk'iburo bateye n'abaranayikurayo. Bameze nka beto. Ivyazi ntibihinduka. Amen. Kigira kabiri ivyo kubahwa byose. Ndabwira hari ikintu kimwe rero twatakaje mu rushengero. Yesu nashimwe. Excellence. Excellence. Cyamugeza ngo excellence. Ibintu nyene byo kubahwa. Mwavuga ati nukuri vraiment yakoze. Wow. Utanze raporo bati bonne manière. Umuntu murahura muzinanye mugahwana mu cuma cy'amasengesho cyamugabana ku musozi ari deje ahantu kuko yaciye bugufa kicara karamvye amaguru hafi yawe mwasoboce mufata ku bitugu none deje ni sawa kandi nyine ndagukumbuye biroroshe cyane kumva kuko kuduga ku bitugu bya deje uzi ko muzi mu busanzwe utomukora mu ntoki sema ko yarambije amaguru hafi yawe uca wibwira ko mungana. Manque de respect. Hari igihe ivyago tugira bivana nuko tutiyumvira ivyo kuba wa byose. Ni gute nifata muri societe? Communication yawe imeze gute? Iskira ntuhubuka. Nturase ngo yarashe. Nturasa. Imana ikira dusaba nk'abana banje. Imana ivuga itarashe. Namwe mumenyeye kuba communication nziza. Mwige kubana n'abamugire standard y'ubuzima bwanyu aho ugeze bakubahe. Wirubahishe. Nubikivumvu ngo bakuyoze ivu. Amen. Uca wiraboti none jewe bite? Yesu nashimwe. Ko yubesha se gutukana kugenda wagaye n'utuntu duto cyane umuntu ashobora kwiga akabana natwe. Yesu nashimwe. Ari kimana kirabidusa niko Paulo yabandikiye. Ariko abarakomanda ni nkayo babye nk'umutamatwi yamuze mubeho nk'ubuzima Imana yampaye kubaho. Ndabagira inama. Kuko na ambassadeur ati ndakubwire uri kumwe ndakubwire utuntu tumwe tudu principe nagendanye natwe nawe udushire mu buzima bwa urabukuru bitavuka bya bintu byose bitagaragara bitiyerekana. Imana ikira gusaba eskuru umuntu ubaho ubuzima ngiyubashe inyankamugayo. Haleluya. Sibwe ngo twimpression abantu oya iyo twubashwe n'Imana yacu barayubako igendera muri twebwe. Umunyamurenge yabwiye abantu ati abantu je barantwenze baza bavuga ngo mani yaba wari uhari mba nguhaye kirato yaba wari uhari mba nguhaye ikoti ariko abantu barantwenze. Imana irira muri twebwe yambara muri twebwe inywera muri twe wazubimase. None sivyo ni turabana b'Imana. Imana igendera muri twebwe. Uri ingoro y'Imana. Uri ambasade y'Imana. Ukubonye babonye Imana. Niba kona wisuzuge bazosuzugura Imana iri muri wewe. Niba gusanga wiyubashe bazubaha Imana iri muri wewe. Bazovuga twabonye umuntu w'Imana. Irreprochable. Ibigororotse byose nico bita ordre. Kugira urutonde mu buzima. Planification, organisation, structure. Association sans structure, projet sans business plan. Ibintu byose biracanganye. Gestion y'amafaranga itagira planification. Korari itagira harmony. Ivuga butumwa ntiwize Bibiliya nta kintu na kimwe. Nta communication, nta buryo bahagari byose bikora kwasa. Ibigororotse byose.
est-ce que uri umuntu ivyo ukora birimo organisation, birimo urutonde, birapanze? Ushaka gusanga mwarimu twandika igitabo yakunda kutubwira ngo le diable se trouve dans les détails. Satani aba mu tudeta tubyusima niho satani aba. Urabona toka satani akabatoya nicaye munsi ya bafre. Umuntu umwe yagiye kugura inzu, wagiye kuyigura amubwira ati urabona ye ko ndakugurishije ko neza, niye ndagusabe faveur imwe, iyi nzu yose ndayiguha yose, mugabo ndagusaba ikintu kimwe, kana gasumari kari hariya ndagakunda, wonyemerera kame faveur ako ntakugoye, inzu yose uyigabe ariko je nsigana gasumari gusa. Abati kame uri umugenzi musumani bisanzwe sawa. Umunsi umwe araza rero yararenga atubwe narindushe ikoti randemere no yishe kuri wa musumari wanjye, ntarahaguhaye nibisanzwe, ashirayo ya koti. Undi munsi araza ashirayo ishati aramenyera. Undi munsi aragenda atora umufuko awushiramwe imbwa yapfuye, arangije arazamanika kuri wa musumari. Muri kontra umusumari no wiwe nta kindi agabo, ibindi byose ni byawe. Imbwa iranuka rero. Imbwa iranuka birakomera ati kura imbwa yatumve uriya musumari ni propriété privée nuwanje. Barangije bavuye mu nzu, ariko mwasinye yakurengeye. Hari usanga ibitutuma tunuka arakantu kame kagoye muri ordre yawe gato cyane kakakunukisha, gato kakakubabaza, ibigororotse, uburyo upanga urubanza, uburyo upanga bya bintu, uburyo bipanga. Murabizi ko binatugora no guplanifya. Turakunda shortcut, turazi ko Imana izobikora ejo mu gitondo. Yaratubujije kuvyiganyira, irikira bitegurira vangu iganyira isahani yawe yejo gusa, ibisigaye irikira bikora. Nta vision à long terme, na planification, na kubitonda, nta n'inama ikenewe. Imana irabikora, irabizana. Iyo usanga yari yo ngorane wagize. Paulo aratubye ngo bana b'Imana niba mukene kuganana n'Imana mushireho ordre mu buzima bwanyu. Tukomere Imana amashirero. Amen. Yatuje ariko bya bindi yatubwiye rero bimwe batubwiye dimanche bi love by'igikundiro. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Kugira kameka yaje si itegeko, mugabo kari lovely nyene kagiye ko kubadamu. Si itegeko mugabo kugashira kutagashize ko ni bon. Hari ibintu bimwe tudatekwa gukora, mugani we dukora bitewe. Yesu nashimwe. Ngikizwa haru nakirijwe, sishaka kuvuga ko nabwiye ko ishaka kumereza umuntu numwe. Baratubuza ku parfum. Aho twasengera ico gihe nta parfum ashirako. Tukuvuga ngo bagutumiye ugasanga wagize ivyago byo kwideplasa, washika office ni parfum. Hamukabona abantu bagumwagira, hari igihe murashaka kuza batugwa mu nda bako aravugishwa, getangwa kuvuga ukumva indi parfum ava mu kanwa kavuga ati Imana nta kuntu yohora. Ivy'igikundiro ni twa tudeko, ni kwa kuntu ukora ibintu excellence yo hejuru, ni bwa buzima ubaho. Kuko ndababwira abantu bo mwisi barabiboneka. Imana ira mu mutima. Imana ishira dusa bigushobokeye, kiretse vyakugoye mbwa bigushobokeye, wohindura uburyo ubuzima bwakabusha ku standard yo hejuru, ukaba ubuzima buri bien décoré. Yesu nashimwe. Amen. Zanja nyene ko ziserva mu buryo butandukanye. Ushobora guhindura uburyo usasa muri shambe birasanzwe, ni uburyo uzingazinga amashuka muga gatandukana uko yararejo. Allo nukwiga uburyo ukora ibintu bikaba ari byiza. Ko ndababwira abantu bose, ndababwira iki kintu mu bucuti. Yesu nashimwe. Ko impression umuntu biroroshe, ko umuntu wese afite aga point faible, arafite akana kunda. Ako kandi ushaka gusanga mushaka guhura gusumvya amahera no kamusumbya style. Kambwira atariko onye kagenda ugahiga agashati kamuhwanye nuko ameze, ugahiga agakanzu ukamukadona yakambara, bakirwa mubwira kaberewe. Aciye hose imyaka yose no kukaza ati nyakuba wa mabuja wapendeje, umugabo ati voilà, abantu bati mama power cyakataka uyu muntu yabinkoreye ninde. Ako kadetani yaraka ako kukuru umuntu umustilist nyene aho hantu urakunditse, hari utuntu nyene ukora bikaguhereza kontra, bikaguha financement, bikaguha kugera kure, ukara akantu kanaka k'igikundo ka excellence ugendana. Hallelujah. Babwiye mugeza ngo isheri ni iry'Imana, ubwibone nubwo atari ubw'Imana.
ifyeri ni iry'Imana, ubwibone bw'atari ubw'Imana, ubwibone ni mu mutima. Ubwibone ni hehe? Mu mutima. Ariko ifyeri ni igisirimu, ntacyo bitwaye. Yesu nashimwe. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ngenda nabwira ikintu kimwe rero. Yesu nashimwe. Hari abantu mushobora gutembera mu ibarabara. Hari abantu mu buzima batazi kwa pressure abantu bakoze ibintu byiza. Tazi kwa pressure imodoka z'abandi, tazi kwa pressure inzu z'abandi, tazi kwa pressure ibisagara by'ibindi bihugu, tazi kwa pressure dekoro y'abandi, atashobora kuvya pressure. Ariko yatubwiye ngo niba hari ingeso nziza, niba hari ivyo gushima, aba ari byo mwiyumvira. Niba wabibonye ahantu ukabona ibintu utari bwakore, nicyo bitubwira. Aho usanze excellence, ivyo ibonye utaruzi, nico bitiki kurahura. Kuba umuntu nyene arahura, afite icyo observation. Yesu nashimwe. Umuntu arahura, utembera ukaraba, ukapressya, ukigiramwo, ukakira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ugiye kwiga iterambere rya Singapore na za Seoul na Korea du Sud na Japan, bagiye bakombina uburyo abanyamerika bakoze bakavanga n'uburyo ubudagi ukora ibintu, bagenda barahura. Ntushobora gutera imbere wenyene utarahuye ahandi. Wera uyu munsi rero, niba ari ingeso nziza mugenza wa afise, yirahure. Niba ari tekinike usaza mugenza wa afise, yinyakure. Ibyiza byose ubonanye ubundi ushaka kubyigana, reka kubyipfuza, ahubwo byigane. Haleluya. Yesu nashimwe. Uko ni kimana dutereka mu rwego rwa excellence. Amen. Iwacu havuyemo mwebwe, iyo bakubonye ufise ingabirano barakugwanya. Muhira aho muvukana, iyo ubonye ukuntu uri different, kakigira iki? Waza nka ruzogera, izo ni indoto gusa. Natwe twarabirota. Mugabo mwe ntimurimwo, nahandi hado nagiye. Bameze gutyo. Mugabo ahandi naho. Umugabo umwe yaravuze, yari umunyamerika, aravanga ico dusumvya abanyafrika, mwebwe abanyafrika. Ngo twebwe iwacu nuko dufise vision à long terme. Iyo tukonyira umunwara, tukabona uraza ubwenge, tubagusha muri laboratoire. Niba découvre, bizogutunga pour un moment pendant 50 ans. Peut-être. Mugabo ni wapfa, yo creativité yawe azoba ari inyungu ya Amerika. Tuzoyidandaza iba entreprise yacu. À long terme nitwahombye, niyo mpamvu tutakwica, turakugumiza, tukakuexploit. Muvuga ngo n'abana beza, twe twica abantu bataranaduga. Akigerageza ubumwishi. Ukibagira ko wishe ariyo gukije cancer urwaye. Uwo wishe niyo yotora umuti kiyoto cyakunaniye. Abandi barakuduza. Baza bakadutwara abana, bakadutwara abantu amatara bakayiba, kuko baraza agaciro ka talent. Barazi ko iyo umuntu aduzi ntashobora gutera imbere wenyene, ibyo akora bikorera abandi, uzoyibeneficia. Ariko ahandi mbwa atari ngaha, iyo bakubananye ikintu, kuko bya vyiyumviro, kuko wumva ko ukenye talent, kuko mo kukenye Imana, ukenye ubwenge bw'Imana, uca wica uwundi yabuhaye. Ariko ucuvuga ngo Mana muhaye ubwenge nanjura nduwa kabiri. Yesu nashimwe. Hari ibintu bitatu rero bigendana n'abantu bizera. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo abantu bizera bagendana no gufata ingingo mu buzima bwabo. Kwizera kose kw'Imana kutuzana ahantu tujya decision iri ferme mu buzima bwacu. Iyo wizera Imana, ivyo wamaze kudekuvura mu ijambo rya biravuga ngo Aburahamu yitegereza umubiri wiwe wakaheze, ngamaze kuwitegereza amenya ko n'umugore wiwe Sara atagishaka umugabo, ngo ari kivyo ntivyamugabanura ko na gatoya kwizera. Yarari ferme mu vyeka arakora, yarazi Imana yizeye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutwari. Kabiri, iyo abantu bamaze kwizera Imana batungwa no guhimbaza Imana. N'abantu bahimbaza Imana. Guhimbaza Imana nukuvuga icyo Imana iri hejuru ya situation yacu. Nukongera kuvuga nka Yobu ngo ndazi ko umucunguzi wanje ariho, kandi ko inyuma y'ibi byose azohaguruka avuga ijambo rya nyuma. Haleluya. Nigihe uremesha aho muhira musanga ingorane, kabwe ati naho twe vyatunaniye, Imana yanje ntiyananiwe. Paulo na Sila mu ibohero bahimbaje Imana bafunzwe. Ndiko ndavuga ubuzima bwo guhimbaza Imana. Yesu nashimwe. Nama mvuga Imana ihezagira abaririmbyi. Imana ibahezagire. Yesu nashimwe. Haleluya. Niba ari ahantu hambere haza n'ubwiza bw'Imana mu buzima, nigihe abantu bariko barahimbaza
ijambo ry'Imana rituma twizera, ariko guhimbaza bizana ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero abantu twaraguye hageze guhimbaza Imana yo mwijuru we, biratugora. Ariko umuntu aguhaye visa ukoma induru, uguhaye promotion uratamba, kuko wibaza ko ivyo vyiza ukeneye. Ariko Imana yaguhaye Yesu nuyihimbaza, yakujuje mpemu yera nuyihimbaza, ikurindije ijoro n'umurango nuyihimbaza. Iyo duhimbaza Imana, Yesu nashimwe, ni Imana ivugana natwe, ni Imana ituganiriza, ni Imana itwereka inzira, ni Imana turekomforta, ni Imana ituduza. Nivyo vyizigiro by'abana b'Imana. Iyo twahuriye hamwe tukavuga ishimwe ry'Imana yacu, tugatanga guhimbaza, tukavuga imbabazi zayo, tukavuga ubuntu bwayo, Imana iramanuka hagati mu ishengero ryayo, igakiza indwara zo muri twebwe, ikabohora abantu muri twebwe, igahumura muri twebwe, ikatuganiriza. Abavugishwa bakerekwa, indoto zikaza, directive zikaza, abari bazazaniwe bakabona inyishu, abari bafise ibikomere bigakira, abari bafise indwara zidakira bakabohoka, ko presence y'Imana yaje hagati y'ishengero ryayo. Iki ni igikoko kidasanzwe Imana duremeye kuyihimbaza par la foi, mu kwizera. Imana ibwiye Yoshafati ngo muri iyo ntambara utware korari utereke imbere muhimbaze. Iyo duhimbaza Imana, ndababwiza ukuri, numva ucitse intege, numva wihebuye, numva wabuze inzira, tonda hari louange ya adoration, genda umare n'umunsi wose, vuza indirimbo muhira, uri deprime muri za ndirimbo, mwemu yarazokugendera, azokuremesha, uzumva ijwi utazi iri kuganiriza, umutima uzohumura. Guhimbaza Imana ni ikimenyetso cyo kwizera, nivyo tugwanisha. Haleluya. Yesu nashimwe. Nkunda kubwira abantu twaje guhimbaza Imana, si ahantu h'amafyeri, ni ahantu ho kwisheta mu biganza by'Imana. Nico kibanza Imana idasaba intermediaire kugira ngo ihure n'umuntu. Nisaba profete, nisaba evangeliste, ibiri tayari kuza kugusanga aho uri. Iyo duhimbaza Imana bamwe barigumbira, ugasanga yimaze, kuko wamubaza ati hari iki? Naye numva Yesu yaje, naye numva yashyize mu buzima bwanje, naye ko ndamugumbira. Abantu bararira, ibikomeye maze imyaka 10 bigasohoka mu mutima, akumva urukundo rw'Imana akarema. Iyo duhimbaza Imana, Salomo yagiye atanga ibimbazi ku musozi Gibeyoni. Baje guhimbaza Imana araryama mu ijoro. Imana yamubwira ngo ushaka iki? Mureke tubwizanye ukuri. Abantu bose Imana iganiriza, kenshi tuganiriza duheje guhimbaza Imana. Iyo turiko turatazira Imana, iyo turi mu mwanya wo guhimbaza Imana, niyo turyama tukarota, niyo dusenga tukerekwa, niyo ubushobozi butwuzura, niyo ibihe bihinduka, ubwiza bw'Imana bukatugenderera. Iyo twavuze icubahiro cyayo, iyo twahimbaje izina ryayo, hari ubuntu budasanzwe Imana yabikiye abana bayo. Nico cubahiro cyacu, kw'Imana iba muri twebwe, kwivugira muri twebwe, kwikiriza muri twebwe. Ico university nabyo bafise, ibitaro nabyo bafise, ariko twebwe mu ishengero n'ahantu Imana iba. CRG, umugwa w'Imana nzima. La makosha labaye, ahantu Imana iba, uhura n'Imana. Iyo tugeze guhimbaza, iyo tugeze gusenga, ugomba kuba wugurira amaso, ukabona Yesu ku ntebe y'ubuntu, ukavuga ati ijambo rirambiye mu mwegereza atabwoba, intebe y'ubuntu. Haleluya. Ukavuga ngo mwami nageze ku ntebe y'ubuntu, nageze muri bureau privé yawe, naje muri consultance, ndi mu bitaro byawe, ndahura nawe. Uyu munsi ibintu birahinduka. Iyi expectation, ngibi vyizigiro ntibikoze isoni. Ibi vyizigiro ntibikoze isoni. Icanyuma. Haleluya. Iyo abantu bizera Imana, batura kwizera kwabo. Tugiye gusenga Imana rero. Iyo wizera Imana, watura kwizera kwawe. Watura ya majambo, tuyagumiza mu kanwa, urayavuga. Sinzopfa nzobaho. Haleluya. Tuvase dusenga Imana rero.